mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Umwaka mwiza na Noel nziza nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso. Muri iki kiganiro giheza umwaka wa 2023 turaza kugaruka cane ku bikorwa radiyo Cirimoso yashoboye kurangura uyu mwaka wose wa 2023. Muza kuba muri kumwe na Liliane Ndereye afatanije na Rugema Michel na Emmanuel Nkurunziza. Reka twongere tubaha ikaze mwese. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Umwaka wa 2023 urigoroye, 2024 uratamaje ku mutangaro mbere usa n'uwatuvyagiyemwo. Reka dushime ko ushitse turi bazima kuko suko inabi yatsinzwe yamarira cafise inguvu. Hari rero kwigenekerezo rya 31 ntwarante uyu mwaka wa 2023 aho ivyifuzo vy'abarundi benshi bagwiriyemwo ab'Imana yagiye irarokora muri aya mahonyabwoko yagiye arakorerwa ubwoko bw'abatutsi mu Burundi, bahuriye hamwe mu kwanka kw'agapfuye kabazwa ivu, bakanka kandi ko bene gukora iryo shano ry'ihonyabwoko bamana ntaryo biyeza mu kubiba ibinyoma vy'amacakubiri atacamira. Abo bacika cumu rero baciye bikora ku bakurikiranye ivyigwa vy'ihonyabwoko, maze bamaze guhuza imitima radiyo Cirimoso biravutse. Reka idonido ry'ingene yashinzwe tubishikirizwe na Emmanuel Nkurunziza, umwe mu bayitanguje. Iyo umuntu arenganijwe aho ari hose nk'akarenganyo kaba gakorewe kiremwa muntu cose. Ayo majambo twayarazwe n'intwari idasanzwe mu rugamba rwo guharanira agateka kazina muntu, Dr Martin Luther Jr, umwirabure yaturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kumva ico asigura ntibisaba kuba waraminuje mu vyigwa vy'amategeko canke vy'indimi. Uwari we wese aratahura ko akarakamo gatewe abantu bose iyo bava bakagera kugira ngo barwanye akarenganyo. Abarundi bose rero eka n'abanyamahanga bemera amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu barazi kandi baremeza ko uburenganzira bwa mbere bwa kiremwa muntu ari kubaho. Bigasigura ko kuzimanganiriza umuntu ubuzima bwiwe ariko karenganyo ka mbere karengeje, gutyo ugomba kubuzimanganya akanabujaniranya n'abantu basangiye umurwi na nyene kwicwa akaba bahora uko bavutse bica bibindi. Nguko rero kugene umuhamagaro wo kurwanya ihonyabwoko mu Burundi wategezwa kumera kuri zina muntu wese. Nivyo hari haciye imyaka yaba 30 kuva abatutsi bo mu Burundi basubiye gukora ihonyabwoko yo 1993, aho abacika cumu batarenze bangahe bapfundika ijambo ryo kuduza ijwi hejuru kugira ngo bo kahitanye ntibibagirane. Ijambo nk'iryo ry'iteka ribaye riguye mu gutwi k'ubusanzwe yari yiyemeje kuvugira abarokotse ihonyabwoko rihiga abatutsi bagize kuba barahonejwe no kuba bayeho mu karenganyo, naho ryari kuba ryafunditswe hahaye haracererwa ntiryashobora kwijana. Ritokaba ribwiye umuntu atogeje imyaka irenga 20 yari ihebeye iryo banga akaburabuzwa mu vyigwa no mu bushakashatsi mugabo akaryumako. Mu by'ukuri kwabaye nk'uwo kurikirwa n'ubushuri nabwo nyene kandi bukaza bwivugira mu ivata. Musanzwe muzi ko abo twatanguranye radiyo Cirimoso ntibarenga 3. Ico bakoze ariko umwe wese muri bo yaje umenga ni nyamurya uburiye 3. Abakunda korosha ibintu n'igihe bidakenewe bashobora kuvuga ngo nibisanzwe, ngo nivyumvikana ko ibikorwa nk'ivyo bifatwa nka nkama n'abacika cumu. Naho byo badata wanje ariko bitegerezwa kugenda, ntitogenda tutabajije abadukurikirana ikindi kibazo bijanye. Bigenda gute ngo umuntu atekane kandi abona ko akamaramaza kariko karasasigwa indava i Burundi iruhande yiwe. Uwari umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kennedy ariko aragerageza gukebura Uburusiya igihe bari bahanganye kugira ntibukoreshe inguvu za kirimbuzi arizo nucleaire, yigeze kubwira umukuru wabwo ati twese turazi ko umuntu asa n'uwundi, ko duhumeka impwemu zimwe, ko twifuriza kazoza keza abana bacu kandi ko twese tuzopfa. Natwe tugize tuti twogerageza gusiga iyi si dusize yakirijwe akarenganyo kayikorerwa ko atacamira, twoba duhomvye iki? Nkako umunsi abadukurikirana borenguka imbere y'umuremyi akababaza ico bakoze kubona batigeze bafasha abarokotse ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi, ibyo bakavyihoza kandi bariko barumva babona n'amarira y'imfuvyi aho zirenganywa, zangazwa, zikangazwa n'abazigize imfuvyi mu kuzicira abavyeyi babahora ubwoko bwabo, mwumva bazokwirega ubuziki imbere y'umuremyi. Bazoba bagisubira kuvuga ya majambo yo kwikurayo duhora twumva, ngo urabona shaje ndacafise agaparcelle nkiriko nduzuza, ngo urabona shaka zukane ntikaruzura muri iyi quartier, ngo zambonera kure zobibomora, ika n'ibindi nk'ivyo abakeneye kuba batunyi muri urwo rugamba rw'iteka badasiba kuvuga. Mbe ntibazohava basanga baruswe na kakanyoni k'umununi kamwe kabona ishambo riko rirashataho urizimya, kagaca gasimba kumwonga, kakanunura dukenya na wa munwa w'umununi nyene, kakagaruka kanyaragasa gucira iryoma ry'amazi muri Zambia, kakavuga kati sikazema jewe nkoze ibyo nshobora, iyo umwe wese yogize nkanje nta nkeka ko hohera akanya hazimye. Si gucira imanza abanaka,
nta n'ububasha tubifitiye. Aho kurabana mu maso byoba byiza umwe wese yisuzumye akibaza intererano yiwe. Ku biraba insamirizi yanyu niko mu gihe ibikorwa bya radio Cirimoso bitaranabara n'umwaka ntitwaziga ko uyu mwaka wa 2023 worangira ububisha bw'ihonyabwoko bwatsindaro mu nzego z'u Burundi bwaramaze kuranduranwa n'imizi. Mbere naho ivyifuzo birekuriwe twonatangara hamwe uyu mwaka utanga 2024 worangira byamaze kuranduranwa n'imizi. Ico tudakekeranya ariko coco ico tuzi neza kandi tunagisangiye n'abandi nuko kuvyerekeye urugamba rwo kurwanya gufobya ihonyabwoko ryama rihiga abatutsi mu karere k'ibiyaga binini byo mu buseruko bwa Afrika uko rwari rwifashe imbere y'ishingwa rya radio Cirimoso naho rugeze inyuma y'aho radio yanyu itanguriye gukora hagati y'ivyo bihe bibiri hari ubudasa bukomeye n'uwari we wese arabubona. N'uwo batayibona reka tumuha akarorero katabura kumufasha. Naho two kwirengagiza ko twasiguriye abatari babizi amamuko y'ihonyabwoko ryagiye rihiga abatutsi mu Burundi tukanigisha n'ubu tukiriko intambuko nkuru yariranze hari cane ubugene twahinyuje ibinyoma byose wamugu witongo no kuvuga ukuri no kurerokurana ari wo severe washikirije inyuma yaho dutanguriye gusohora ibiganiro byacu tugira ko turanamurikira abarundi n'amakungu kuvyo mu rwinyene wari uhangiye kuzimanganya bene gituma washaka kubizimanganya. Ico bikoze kandi ubu severe aho bicaye nawo nyene barazi ko uretse ko tubashinze ijisho twaranarahiye kutazobahebera urubuga ngo basubire gucurika ukuri atacamira co kimwe niyo bo kwihenda ngo barenze uruho rw'amazi ku mabi yakozwe na bene kuba ico kiraka babaye SNDD itwara Burundi itabibereye ubu bisanzwe bizwi ko ari bo biharije inzego z'igihugu n'ahataho ryakabonetse mu isi ngo abakoze ihonyabwoko bagume barongoye igihugu. Tukiri ngaha twokwibutsa ko iyo dutumye urutuka bicanye bari mu nzego rimwe na rimwe tukanahateba ntibiba bisigura ko tutazi canke ko twiyibagiza ko hari n'abandi bakoze iryo shano ariko batari mu ntwaro canke naho baba bari mu ntwaro mugabo bakaba batari kwisonga ry'inzego. Akarorero akaba abayoboke ba wa murwi w'abicenye wahoze witwa Paripihutu be n'umukuru wawo Agathon Rwasa naho ubu mu Burundi hari abamutwarira kwijanja kubera kwihebuzwa n'intwaro ya CNDD-FDD. Ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Muti none kuva radio Cirimoso yuguruye imaze gushika kuki imigambi yayo muri uyu mwaka ugiye gutangura yo niyihe? Reka dutega amatwi Rugema Michel abitugire ku muriri. Muri uyu mwaka uheze radio Cirimoso yarabashikirije ibiganiro bitari bike. Yahereye ku ntango y'umugera w'amacakubiri uko wazananye mu nyandiko zitandukanye zaba iza Hans Mayer izanditswe n'abakorana na IDC n'izindi nyigisho mbi atakindi zihamagarira abo zigisha atari umukwanka no guhonya abo mu bwoko bw'abatutsi haba mu Burundi canke mu karere kose k'ibiyaga binini. Radio Cirimoso kuva yugura ibiganiro vyayo yarabashikirije ubwicanyi bw'ihonyabwoko ryakorerwa abatutsi ingene bwatanguye mu Burundi mu myaka yakurikiye ukuronka intahe yo kwikukira. Ikaba yahereye kwijoro rwa 18 ushira wa 19 Gitugutu 1965 aho abahutu barongowe na Mirerekano bica bakuza ko abatutsi bo mu Bukeye, Bugarama na Busangana ibandaniriza kwihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka wa 1972 naho severe mu binyoma vyayo ikwiragiza igeze kugita iryahiga abahutu. Radio Cirimoso yarashikirije ku buryo buramvuye ubwicanyi bw'ihonyabwoko bwo mu mwaka wa 1988 aho mu makomine ya Ntega na Marangara abicanyi ba Paripehutu babonye ko Petero Buyoya akuye intare batinya bagaza baciye baza batema batongora abatutsi muri ayo makomine. Radio yanyu ikanezerezwa nuko yashikirije ukuri ku vyabaye maziba irakosoye ikinyoma ca Paripehutu cari ciganje kubijanye n'uwo mwaka. Radio Cirimoso yaranashikirije n'ubikiriko ibijanye n'ihonyabwoko ryahiga abatutsi ryo mu mwaka wa 1993 n'imyaka yakurikiye. Mukaba muzi ko ariryo ryonyene ryatohojwe mbere ryemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Bitabuza ariko ko n'ubu mu bacitse ku icumu inkovu zo ku mutima zitaraterana bitewe nuko abakoze iryo shano batigeze bahanwa ahubwo akaba ari bo barongoye igihugu bidakwiye. Muri uyu mwaka ugiye gutangura tuzobabwira ingene uwo mugeramo w'ihonyabwoko udahiga gusa abatutsi bo mu Burundi ariko ko uhiga bo mu bihugu vyose vyo mu karere k'ibiyaga binini.
twashaka gukebura abakoze ihonyabwoko ko batosya bwose, kuko igihe kirageze c'uko ukuri n'ubutungane bija ahabona. Twongeye kwibutsa ko umuntu wese yoba hari icazi ko yokwitura radiyo Cirimoso kugira ngo abo babisha baja ahabona maze imanza zabo zicibwe ku mugaragaro. Turanakengurukiye bivuye ku mutima abadushangije intahe zabo, kandi tuzokora uko dushoboye mu gushira ahabona ivyabaye, tukazobandanya dusemerera gushika abafise ako gatima ko kumara ubwoko bw'abatutsi bazoteshwa bagata. Mu kurangiza twashaka twongere kubwira abirengagiza ivyabaye ko inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo, bitabaye uko ko iguhindukirirako, habwirwa abumva. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Imbere yo gusobanura igituma tugaruka kuri Agathon kuri uyu munsi, tubanze twiyibutse ko kugira ngo tugere aho tugeze uno munsi igihugu kibe kirongowe n'abicanyi ari kubera abahitiye barongoye Burundi hagati ya 1998 n'ibihumbi 2000 baduhendaniye ko n'abakoze ihonyabwoko kugezaho ubwicanyi babwita ibikorwa vya politike, ababukoze nabo aho gufatwa ngo bacibwe imanza bagahembeshwa, ahubwo gushirwa mu nzego no guhabwa ibigongwe vy'agateganyo ku vyaha ubundi bitibagiranwa canke ngo yobabarirwe hakurikijwe amategeko mpuzamakungu. Kamwe mu turorero tutari duke ni akabayoboke ba wa murwi w'abicanyi wahoze witwa Paripehutu, ubu mukaba muzi ko umaze kwiyubura akarenga 5 yabanje kwitwa Paripehutu FNL. Iyo ikaba yabaye mu mwaka w'2000 aho umariye kuvangana n'abakoze ihonyabwoko ari bo muzi neza interahamwe. Mu nyuma igice kimwe baciye bacita Paripehutu Agakiza, ikindi FNL Canzo, ikindi FNL hamwe rero na CNL. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Abakurambere barayamaze bati umukuru w'abatwa n'ubatwara nkako, nta wovuga Paripehutu n'amashami yayo nimba atari abana bayo atavuze Agathon. Ni ngombwa kwibutsa ko mu Burundi kubera kwihebuzwa n'iyo ntwaro ya CNDD hari abamutwarira kwijanja, bakaba nabo mu kuvuza inanga ya Rwasa bahevye bakayica n'umurya bakamwita mizero yabo. Igitangaje akaba ari uko muri abo harimwo abo yahekuye canke abamuciye mu myanya y'intoke, kitabuza ko bamwe muri abo bafunzwe mbere buriwe bazira, eka bakamwigura nyene Imana igasigara ariyo ikinga. Eka ni vyinshi twobivugako. Gusobanura rero kuri uyu munsi amabi yakozwe na Agathon ni vyiza incuro zibiri. Ubwa mbere hari kwigenekerezo rya 28 Kigarama mu mwaka w'2000 aho abicanyi barukiye mu mugwi wa Paripehutu FNL, ni ukuvuga abayoboke ba Agathon bahitana bus y'ishirahamwe Titanic yatwara abantu mu Rwanda no mu Burundi, bakayihagarika aho hari Mageyo, bagakuramwo abatutsi bose be n'abanyamahanga bariko bagendana n'abo batutsi bakabica babanje no kubambura utwabo. Ubwa kabiri kubera ko iyo tariki ya 28 Kigarama 2000 Agathon yabaye nka nkunde kurya yari ibuke bw'ifunderi akaruhira ku buzira. Abo batutsi Agathon n'abaparipehutu biwe bishe harimwo abava mu gihugu c'u Burundi, abanyarwanda, abava muri RDC, Ubwongereza hamwe na Canada. Hakaba hishwe abantu bashika 21. Mu bo bicishije harimwo umwongerezakazi ariwe Charlotte Wilson, akaba atakindi yazize kiretse ko yari kumwe n'umufiance we w'umurundi. Nico gituma gushika ubu Agathon akurikiranwa mu Bwongereza. Uwokenera idonido ry'ukungene Agathon yikwegeye yosoma igitabo canditswe na Dr Richard Wilson abaye musaza w'uwo muhisi, casohotse mu 2006 aho yerekana ukungene amatohoza yagenze n'ingene ubutegetsi bw'u Burundi bwavyifashemwo n'ibindi. Si mu Bwongereza gusa no mu gihugu ca Canada nuko, kuko kuva mu kwezi kwa Ruhumu 2001 inama nshingamateka yaserukira intara y'uwo munyakanada Agathon yicishije yarashikirije leta ibikenewe kugira ngo abakoze iryo shano baze bakurikiranwe. Ngico rero gituma hari ibihugu Agathon atarota aho nyoramwo, ari naco gituma nyene niyagiye Iburaya agenda asuha
kubera ko atazi neza ryari na hehe umutahe wo kumufata w'Ubwongereza uzoshirwa mu ngiro. Mu kurangiza twomenyesha ko nk'uko abarundi bayamaze bati indambi ntiyengerwa, bakunganirwa n'abatatari bo mu gihugu c'Uburusiya nabo baca umugani bati riba mu ruhongore canke riba mw'ishamba igabura riguma rigabura. Ni naco gituma atari kubera umwicanyi kanaka asigaye avugirwa n'abo yahekuye nk'uko tubibona kwa Gatorwasa canke ko yambitswe izera muri sentare zashashe hadakurikijwe amategeko, kumwe vyaba igihe hafutwa mu makosa urubanza uwari Pierre Nkurunziza yari yaraciriwe kubera kwicisha amamine anti-char abasivile bo mu gisagara ca Bujumbura. Si kubera ivyo rero vyotuma ko ayo mabi yoca yibagiranwa, ivyo tukaba tubamenyesha ko kizira kikazirwa. Nico kimwe rero n'abandi bicanyi baba bari mu ntwaro canke abikorera utwabo, Agatorwasa nawe nyene ategerezwa gukurikiranwa naho ahari abatutsi basigaye bamutwarira kwijanja. Umwanya rero atarakurikiranwa, amahano yakoze turinda kwiyibutsa kugira ngo n'abamwihendako canke abamwita uko atari bamenye ko uwukubita inkende ataraba izihaka. ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Turangije dushimira mwese mwakurikiranye ibiganiro vya Radio Cirimoso, naho ubutaha tugire Uburundi buziriho nyabwoko. Murakoze cane. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.